murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu cya Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo, kandi twame tuzi yuko aho hirya yacu ku mubanyi inzu yiwe iri kwirasha, natwe tuce twijajara rero ngo iwacu ngo rishobora gufatwa, na cyane cyane ko tuzi yuko hariho abama bariko barahigira Uburundi, ariko ntihagire ugira ubwoba, ingabo zacu zamazigavye. Mugabo turabona ko Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. N'ikimenyamenya nuko abagizi ba nabi baza kwica bene igihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahabwa ibigwanisho n'u Rwanda, nibwo batunze nibwo rubagaburira, gushika ubu barataya agati batabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakire, hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane. Twe ntiduhagarika tuvuga tuti nta kamaro ko kurwana. Twe turabwira tuti twebwe ico tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi ni iki? Tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura biri ku Burundi, tubwire ico muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Muri uwo mwaka rero turiko turasozera muri urwo rugendo twahanganye n'ibitari bike. Ubwa mbere bwo murazi yuko igihugu gitegerezwa kwama gitekaniwe. Rero urugamba rw'amahoro n'umutekano ni urugamba rw'amaho kuko ntituri mw'ijuru, ntituri mw'ijuru, ndetse twese turanabizi iyi si irizizwe n'amashetani atari make, twama duhura nayo. Nico gituma mu mugambi w'amahoro ingabo z'igihugu, rwego rujejwe kwivuna basi n'abajejwe umutekano bama bagavye imisi yose. Nico gituma urugamba rw'amahoro nago rwamamwo kugira abantu bagume batekaniwe, bakore umutima uri munda. Mu bijanye rero n'umutekano, Uburundi ntibwicungerereye gusa, twaragiye no gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu ca Somalia, zikongera zika mu gihugu ca Republika Centrafrique, zikongera zikafasha n'igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo. Rero murumva yuko ingabo zirinda zikunda abanyamahanga, zikabagwanira zikabigura, ntizoreka rero kwigura igihugu cacu. Aha mu Burundi rero tushitse kuri uyu munsi igihugu gitekanye kiri mu mahoro, ariko rero iyo turi mu mahoro nababwiye yuko shetani yoyo ntiyicara, kandi twame tuzi yuko aho hirya yacu ku mubanyi inzu yiwe iri kwirasha, natwe tuce twijajara rero ngo iwacu ngo rishobora gufatwa, na cyane cyane ko tuzi yuko hariho abama bariko barahigira Uburundi, ariko ntihagire ugira ubwoba, ingabo zacu zamazigavye. Imbibe Uburundi buhana n'ibihugu bibanyi, izo mbibe zikaba muri kino gihe zitariko zirakora neza, zitariko zirakora mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Nk'akarorero urubibe rwa Gatumba rusanzwe rushako ibidandazwa bitari bike, muri uno mwanya rutariko rurakora. Mbega ako ntiko baragahombo ku gihugu mu bijanye n'ubutunzi? Nyenicubahiro mukuru w'igihugu, mumaze iminsi muvuga ko igihugu c'u Rwanda gishaka gutera Uburundi,
ariko abarundi barayamaze bati inama isumba ingimba. Mbega izindi nzira zose zaranse kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibe. Ikibazo ca kabiri, hagize iminsi nako hamaze imyaka irenga nk'itatu canke ine tubona abarundi b'incabwenge bava mu bisata vy'ubuzima bw'igihugu, aha twovuga nko mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu. Uno munsi hatandukiriwe n'ibisata harimwo icindero education, baja kuronderera mu mahanga. Mbega akosa gahombo ku gihugu kiba carabashomesheje. Mbega ivyo ntibishobora kugira ingaruka mbi kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060, mu gihe izo ncabwenge ziguma zigenda ku murundi dasanzwe. Leta iriko yiyumvira iki kugira uwo murundi uhagarare? Murakoze nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Umwaka koko witiriwe umunyamwete, kandi twahamagariye abarundi bose yuko bakora amaboko mu mpuzu bagakora n'umwete mwinshi, kandi ko tuzora burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyaracerewe mu bijanye n'iterambere, kiracererwa gisigara inyuma. Ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere. Ivyo bihugu kandi n'umutima wo gukunda igihugu mukeyi. Ibi rero ntiwovuga abantu bagifise umutima wo kudakunda igihugu cyabo, ivyo zokwa mubibona. Kuko hariho ubwa mbere nahora nibaza nti ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into. Mbega ko igihugu gisabwa yuko no kucitangira tucitangira tugatanga amaraso yacu. Hoteli igihe uvuga uti ndase kuvura umurundi ntapfe, uzi neza ko ushaka kwigurira ico kwigura uwo mwene gihugu. Tugarukanira umutima wo gukunda igihugu, niwo muti nyawo. Abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera akunda igihugu, iyo rugeranye ko aca yirukira yigira. Tugarukanira uwo mutima, ni nta wundi muti mbona umucangero. Abari umucangero ntakunda igihugu, yikundira ahari ingero, agera avuga ati nigere muri bariya bateye imbere. Ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu, twikorere ntibadusa amazi, dukore gushikaho bazovuga bati bwa bundi ntaho naroye, reka nsubire. Amazi arashuha ntibagire imumbeho, azoteba agaruke abonye tumerewe neza. Mugato zomutwenga azobaruti wewe waduteye akagere none ubonye tumerewe neza uciye ugaruka. Nagira saba abarundi rero cyane cyane abize batangure kugira umutima wo gukunda igihugu, kuko izo ncabwenge ziraduhomvya cyane. Abanyeshuri ntibasubira kwiga neza, ababigisha bagiye, abaganga amagara y'abantu acagenda nabi, abo baganga bagiye kwivurira abatabigishije. Ivyo byose ariko ndabwire erega n'umuvumo urimo kugira ngo batunga rwose. Ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko base kuvura bene wabo. Ikindi kibazo cyabajijwe ni kijanye n'ubudandaji ku mbibe, ati urubibe yavuze ubagatumba mugabo urabikongo rugaye n'uraba mu Rwanda, byose bifatiye ku mutekano. Bifatiye ku mutekano w'igihugu, amagara rutamajana. Tuze turumva ibintu kugurura kugira ngo abantu bace bapfa ngo nuko warosa amahera. Ayo mahera azokora iki mu gihugu abantu bapfuye? Rero murabona urwego rwa Gatumba hariho ingwano hajya. Rero tutaravye neza umwasi yoshobora kuduca mu ryahumwe, kuko murazi yuko gushika ubu muri irya migwi igwana hariya harimwo abagizi ba nabi bamashaka kwica abantu mu Burundi. Ico gituma rero tuguma turikanuye. Rero no gutenyenya amahoro azaboneka ejo, buracabuga cyane ayandi. Rero turizeye yuko mu minsi izoba bigenda neza. Uruhombo ngo ruriho, iyo utari kuradandaza urahomba, mugabo amagara nayo aruta amajana.
hanyuma hariho ikibazo kindi cyabajijwe ni ikibazo kiraba imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Bavuze bati none ko haguma hamota intambara y'u Rwanda n'u Burundi, inzira zindi zose zarabuze, twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro, yaba ariko twatera twosabye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. N'ikimenyamenya ni uko abagizi ba nabi baza kwica bene igihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahagura irwanisho n'u Rwanda, nibwo rubatunze nibwo rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basaba abantu baduhe baze nk'abaje imbere butungane, gushika ubu baratera gati ko atabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakire, hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane. Rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro, n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba, twe ntiduhagarike tuvuga tuti nta kamaro ko kurwana. Twe turabwira tuti twebwe icyo tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi ni iki, tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi, tubwire icyo muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Umunsi rero bashobora kuhomborera akavuga ati Uburundi butagize ikintu tuzorekura, tuzoheza tukiganire. Mugaje gushika ubu ntacyo barambarira. Muga twebwe tuguma n'Uburundi dusomborotsa ibiganiro, tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana, telefone wa mugenzi wawe wumve ko ataco yokubwira. Ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye jewe amaso mu yandi, mugabo yicambwira ngo tuzobabaha. Turacarindiriye turabe ico bagumirije. Rero no kwama tugavye kuko ntituzi ico bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi. Turabashimiye nyanicubahiro kuri uyu mwanya mwama muha abarundi murongoye muganire ivy'ubuzima bwubaka igihugu. Benshi namwebwe nyanicubahiro mwagarutse ikibazo cy'umutekano kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Twebwe nk'ugwaruka aho nari nicaye abo twaganiriye hariya muri tribune, twagomye tubazanya timbega none kugwaruka ari twebwe nguvu z'igihugu, ariko tukaba tudafise twese amahirwe yo kwinjira mu nzego zo kwivuna basi no mu gipolisi nyene icubahiro. Vyoba bisigura ko ataco twomarira igihugu mu kubungabunga amahoro n'umutekano, ko tuzi ko ari twebwe nguvu kandi ari twebwe benshi mu gihugu. Rero nyene icubahiro nk'igisabo twashaka mudutabare, mutubwire ingene twohagararira neza umutekano ku munsi ducungere neza iryo terambere ryacu. Nyene icubahiro bibaye ngombwa hajeho n'igisata c'abasivile baba volontaire basahirize igisirikare n'igipolisi bibaye ngombwa. Murakoze nyene icubahiro. Ngira ngo wari wanyumvise umunsi duherukana n'abagize inzego z'umutekano, ico gisaba ugwaruka rukimaze ko iminsi imbere ruvuga ko twatebeje, bati nuko twiteguye iminsi yose. None rero ico gihe narabivuze nti ndazi ko ugwaruka rutagiye mu gisoda no mu gipolisi nabwo ruba rushaka kwiga ingene ngo cungere umutekano. Twarashizeho ico gisata ubu, mbere ndazi yuko twamutegetse yuko batangura vuba na bwango kwigisha kugira ugwaruka bw'u Burundi rwige gukunda igihugu, rwige no kumenya yuko igihugu cigurwa, yuko abantu bacigura. Ndabakengurukiye ahubwo kuri uwo mutima mufise ukumva yuko mutereza kwitangira igihugu. Dushaka yuko mu Burundi ugwaruka rwose ruzokura rufise uwo mutima wo gukunda igihugu kandi rufise ubuhinga ukwiye. Ubu rero mu minsi ya vuba ndazi nte tuzoshika mu kwa kabiri, utarabona ko batangwe kubatumako mu ntara, mugende muronke ivyo vyigwa. Murakoze cyane nyene icubahiro. Murabona yuko nk'ubu hariho ivyashitse, turabona bene wacu ngaha bavuye muri Kongo barahungira za Rumonge barongira hoho barashika, ariko hariko hatabaza ba musitanteri bati abantu batubanye benshi babura amatari barabibona. Twebwe twashaka nk'umutima w'ikigogo ko umuntu amuhaye indaro akicwa n'inzara, twese ngaho wotanga ikiro kimwe c'ifu, inusu y'umuceri
abo bantu tukabishyira ahantu ku buryo intara yose igira ikigega cy'intega bizoza cyangwa bishyize nk'ibyo oya duca tuvuga tuti abajeje intwaro ikore ngahaye kuko HCR irateba nk'ubu mwana umvise ingene bishyuza muri HCR kandi musitanteri Rumonge ariko aratabaza ngo turacyavyiga ko shika abantu babaje bapfa bishwe n'inzara nyene cyo dusaba yuko rero ubwo rwego rwojaho ariko amashyirahamwe atawegamiye tugafasha na twebwe kugira ngo icyo gikorwa kigende neza tugakwiragira tukitanga mu ntara zose mu makomine yose. Solidarite abarundi ahubwo nagira nsubire ndabatera kamo ndabashimira kuko twarabonye nka Eklezia Katolika iri kwiregeranya ibifungo guha impunzi, twarabonye amashyirahamwe amwamwe ariko aregeranya imfungurwa abashirizo mpunzi zavuye i Kongo. Nagira n'ubusabe intara zose murazi yuko dufise umutima wo gufatana mu nda, izi mpunzi zavuye i Kongo tugerageze tuzifungurire kuko abarundi ndazi barafise imfungurwa, nitwaba dufise imfungurwa hanyuma ngo twakire umuntu tumuha indaro hanyuma aca dusonzerako. Rero nteye akamo babura amatari bamwe bose baze baragerageza begeranye ibifungurwa ndazi biriho nibavyegeranye hanyuma dushobore kuramira izo mpunzi kuko n'abakongomani mugabo n'ababanyi ejo aho bukera natwebwe tuzobakenera kuko umubanyi mwaba mukeneranye.